yashikiriye abigishwa babona isengero nini ribakikije hamwe n'abanditsi baharira nabo. Nyashengero ryose rikimubona riratangara rikabashobaduka ngo rimusanganire. Yezu araheza abaza abigishwa biwe ati, ivyo muharira nabo ni biki? Umwe ava mu isengero amwishura ati, mwigisha, nakuzaniye umuhungu wanje arwaye amashinga atera uburagi. Aho ayo mashinga mufatiye hose aramutura hasi, nawe akaruka urufuro agakomanya amenyo kandi akadadarara. Nabwiye abigishwa bawe ngo bayirukane ntibabishobora. Yezu arabishura avuga ati, emwe bantu b'ubwoko bw'intemera, mbega nzogumana namwe gushika ryari? Nzobihanganira gushika ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Nyamashinga abonye Yezu atajegeza nyamuhungu nawe yitura hasi arikumbagaza aruka urufuro. Yezu abaza se wa nyamuhungu ati, hashigiye kingana iki bimushikira? Aramwishura ati, vyahereye mu bwana. Yamutaye mu muriro, ahandi akamuta mu mazi ngo amwice. Ariko niwaba hari icyo woshobora, dutabare kubera imbabazi udufitiye. Yezu aramubwira ati, ngo niwaba hari icyo woshobora, erega byose birashobokera uwemera. Ubwo nyene se w'umwana ashirijwe hejuru avuga ati, ndemeye ntabaramuko kwemera guke kwanje. Yezu abonye isengero rishobadukiye rimwe akankamira nyamashinga ayabwira ati, mwamashinga mwe mutera uburagi n'ukutumva, jewe ndabibategetse va muri uwo mwana kandi nimwe mukimwinjiramwo. Nyamashinga akoma induru aramujegeza cyane, araheza aramuvamwo, nawe amera nk'uwapfuye gushika naho benshi bavuga ko yapfuye. Ariko Yezu amufata ukuboko aramuvyura, nawe arahagarara. Yezu araheza yinjira mu nzu, abigishwa biwe baramwihereranya bamubaza bati, ni kuki twebwe tutashoboye kwirukana? Arababwira ati, mwene ubwo bwoko bw'amashinga nta kindi gishobora kubwirukana atari igisabisho. Inkuru nziza ya Kristu. Tugire Kristu mwese. Nitugire Kristu. Nitugire Kristu mwami. Nyakubahwa Patiri Amandukana, banyakubahwa basaseridoti muri ngaha, banyakubahwa bashitsi mwaje muva mu yandi maparuwase muje kudufata mu mugongo no kudushigikira,
bakristu bavukanyi ba paruwasi ya Ruziba nitugire Kristo kandi nimbawe no gufata aka kanya mu ntango y'irihwaniro ryo kumenyesha inkuru nziza evangelisation kugira ngo mikaze mwebwe mwese bakristu bavukanyi ba paruwasi ya Ruziba mwahisemwo kuza kwitaba izi nyigisho mugahereza akanya kanyu umukama kugira ngo n'abawubigishe kaze mwisange mutima w'umukama aciye ku mutumwa wiwe abashe kubashikira mayikaze kandi nkuko nabivuze abashitsi abavukanyi b'abakristu baje bava mu yandi maparuwase dusangiye ubutumwa n'ibanga ry'uko abakristu namwebwe ndabahaye ikaze mwiyumve mudushigikire kandi mudusabire shaka guhereza kuri uyu muvukanyi umusaseredoti yahisemo na twebwe kuduha akanya akagamurukira umutima w'Imana kugira ngo Imana imuce ko natwe ibashe kudushikira. Yego cyane kaze musaseredoti natwe turakwemereye kugutega amatwi umutima mweranda aza kukuvugiramwo. Imana rero ninahazwe yo yaduhaye kadushikana kuri aka kanya twari tumaze iminsi twiteguriye ninahazwe kandi dukomeze kugira ngo icyo ishaka tucakire kandi tubashe kukigendera no kukirangura nitugire Kristo twakiriza amashi uyu muvyeyi umusaseredoti maze tubashe no kwakira inyigisho agira ngo adushikirize. Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Yesu Kristo ni muzima. Ni muzima, ni muzima, ni muzima. Nakomerwa amazi. Nyakubahwa Patiri Mukuru w'iyi paruwasi ya Ruziba, bakunzi bakristu bavukanyi mwese muri hano, ndakengurukiye cyane Patiri Mukuru n'abasaseredoti basangiye ubutumwa kuko bashimye kudutumira ngo tuze gusangira namwe ibyiza by'iyi rendez-vous. Abatumva rendez-vous icyo no kuvuga isango, abatazi isango ntibagire ngo ni iry'igiti, ni ukuvuga akanya keza k'umukama ko guhura n'abantu biwe. Ngiri isango Yesu yashinze aciye ku basaseredoti barongoye iparuwase kugira ngo ahure n'igihugu ciwe. Ndakengurukiye cyane rero abasaseredoti, Patiri Mukuru n'abasaseredoti bafashanya kuko badutumiye ngo natwe dusangiye kuri ibi byiza. Ndabakengurukiye mwese bavukanyi mwatwakiriye, ndakengurukiye n'aba basangira ubutumwa bariko baracira inzira umukama, kandi umukama yamakeneye igihe cyose ba Yohani bamutegurira inzira. Namwebwe ba Yohani muragahorana ubuyohani. Nguyu umunsi wugurura igihe cyo kumenyesha inkuru nziza. Inkuru nziza badusabye kubategurira muri iyi ndwi ipfunditse kuri iri jambo ry'ihangiro ngo nimwisuzume murabe ko mukomeye mu kwemera. Nimwisuzume murabe ko mukomeye mu kwemera. None wewe gamuvukanyi
urakeneye kwisuzuma utoyaye nohava nsanga iwanje hatameze neza, nta kibazo, turagufasha kuhagira neza, umukama yezaje kugira ngo iwawe hamere neza, n'utinya kuri we yemere yinjireyo. Ni kubera iki badutumiriye kuzirikana inkuru nziza bafatiye ku kwisuzuma mu kwemera? Nimwisuzume murabe ko mukomeye mu kwemera. Nuko kwemera iryo tunga risumba yandi matunga yose. Ufise ukwemera ni watunze, utagira ukwemera n'umutindi. Ukwemera nibwo bukomezi kaminuza, udafise ukwemera nta bukomezi agira, ariko ufise ukwemera arakomeye. Umwanditsi w'Izaburi niwe avuga ngo harabishimiriza ifaransi abandi bitwazi, ariko tweho twizeye izina ry'umukama Imana yacu. Bo barizinga bagatembagara, tweho ntituyegayega, turakomeye. Akomejwe n'iki? Akomejwe n'ukwemera. Ufise ukwemera arakomeye. Nkako kubera ukwemera Aburahamu yari umutama w'imyaka 99 yaribarutse umwana. Umugore wiwe Sarayi yarakaheze w'imyaka 89 yaribarutse icana c'igikota c'igihungu. Nkako ukwemera niko gutanga irondoka. Mbere murazi ko na Elizabeti yari umusaza yabyaye kubera ukwemera. Murazi ko Noe kubera ukwemera yashoboye gukira isegenya. Murazi ko Dawudi kubera ukwemera yashoboye gutsinda ikigabo cy'ikigatanya cyitwa Goliyati. Murazi yuko Ana muka Elkana kubera ukwemera yakize ubugumba akabyara umusore nyawe yitwa Samuweli. Murazi mbere ko n'umukuru w'isinagoga yitwa Yayiro Yesu yabwiye ngo ntusimbwe n'umutima, emera gusa. Kubera ukwemera akigeme kiwe kari kawereye karasubijwe ubuzima na Yesu. Mbere na Marita musaza we Lazaro amaze 4 mu kuzimu, kubera ukwemera yagaragaje Yesu amwagiriye ati sinakubwiye ko niwemereza kubona ibitangaza by'Imana. Marita amaze kuvuga ati ndemeye Mukama ko ari wewe mukiza w'isi, umwe ategerezwa kuza ku isi. Musaza we Lazaro yarazutse yaramaze 4 mu kuzimu. Ukwemera niryo tunga rikuru. Ukwemera nibwo bukomezi kaminuza. Nawe rero waje ngaha mbaye ndabikubwira, niwemera urabona ibitangaza by'Imana. Kandi simvuze ngo uzobona, urabona. Kuko wemera acabona ibitangaza by'Imana. Ibi byabaye kwa Aburahamu, kwa Sarayi, kwa Dawudi, kwa Noe, kwa Ana, kwa Elizabeti, kwa Yayiro no kwa Marita. Nawe uyu munsi mu buzima bwawe, nawe uyu munsi mu rugo rwawe, Yesu arabirangura niwemera. Uwemera, ukwemera. Nico gituma abasaserdoti banyu bashatse ko muri iyi ndwi mutera intambwe ikomeye mu kwemera, kuko uwemera aratunze, uwemera arakomeye, uwemera ntacabura, uwemera nk'uko twumvise Yesu abivuga, uwemera byose biramushobokera. None uti none mbwira rero mpeze nemere. Nemere iki? Nemere nde? Mbere no munsi bashatse ko duhera kuri iki kibazo ngo wemera nde.
wewe wemerande, wewe Yakobo wemerande, wemerande, wewe Yakobo lina wemerande, wemerande, wemerande. Uwo wemera hariho uwumukubwira. Nibyo twumvise riri jambo ry'Imana badusomeye. Reka nsubire ndaribasomere mukurugutura ugutwi neza mwumvirize, kuko burya abantu byama byagoye ko bumviriza. Kenshi umuntu yumviriza icyo akunda, hageze kumviriza rugombo emwe mu kugumviriza nanzi, hageze kumviriza utundi dukurukuru n'urusaku rwa hehe emwe mu kumviriza nanzi. Umviriza rero ubanza uzibira amatwi ku bindi byose usubire wumvirize. Turi muri Mariko ikigabane c'icenda kuva ku 14 gushika ku 29. Bashikiriye abigishwa babona ishengero rinini ribakikije hamwe n'abanditsi baharira nabo. Nyashengero ryose rikimubona riratangara, rikarirashwa baduka ngo rimusanganire. Yesu araheza abaza abigishwa biwe ati ibyo muharira nabo ni biki? Umwe ava mu ishengero amwishyura ati mwigisha, nakuzaniye umuhungu wanje arwaye amashinga atera uburagi. Aho ayo mashinga mufatiye hose aramutura hasi, nawe akaruka urufuro, agakomanya amenyo kandi akadadarara. Nabwiye abigishwa bawe ngo bayirukane, ntibabishobora. Yesu arabishura avuga ati emwe bantu b'ubwoko bw'intemera, mbega nzogumana namwe gushika ryari? Nzobihanganira gushika ryari? Nimumunzanire. Baramumuzanira. Nyamashinga abonye Yesu acajegeza nyamuhungu, nawe yitura hasi arikumbagaza aruka urufuro. Yesu abaza se wa nyamwana ya nyamuhungu ati haciye igihe kingana iki? Igihe kingana iki bimushikira? Aramwishyura ati byahereye mu bwana, yama yamutaye mu muriro, ahandi ko akamuta mu mazi ngo amwice. Ariko niwaba hari icyo woshobora, dutabare kubera imbabazi udufitiye. Yesu amubwira ati ngo niwaba hari icyo woshobora, erega byose birashobokera uwemera. Ubwo nyene se w'umwana ashyira ijwi hejuru avuga ati ndemeye. Ntabara muri uko kwemera guke kwanje. Yesu abonye ishengero ritwa badukiye rimwe, akankamira nyamashinga yabwira ati mwamashinga mwe mutera uburagi n'ukutumva, jewe ndabibategetse, va muri uyo mwana kandi ntimube mukimwinjiramwo. Nyamashinga akoma induru, aramujegeza cyane, araheza aramuvamwo, nawe amera nk'uwapfuye gushika naho benshi bavuga ko yapfuye. Ariko Yesu amufata ukuboko aramubyura, nawe arahagarara. Yesu araheza yinjira mu nzu, abigishwa biwe baramwihereranya bamubaza bati ni kuki twebwe tutashoboye kuyirukana? Arababwira ati mwene ubwo bwoko bw'amashinga nta kindi gishobora kubwirukana atari igisabisho. Dushimagize inkuru nziza ya Kristo.
inkuru nziza y'uno munsi tubamenyesha ifunditse kuri iryo jambo, ikomoka muri iryo jambo, ishinga imizi muri iri jambo, mbere ifunditse kuri iri jambo rya Yezu ngo munzanire, munzanire, munzanire niryo Yezu avuze, munzanire niryo Yezu akubwiye, munzanire. Tubizirikana dufatiye ku ntambwe zitatu. Intambwe ya mbere, turafite umuvyeyi. Iya kabiri, turafite umukiza. Intambwe ya gatatu, inzira y'umukiza. Turafite umuvyeyi, turafite umukiza, inzira y'umukiza. Duhere rero kuri iyi ntambwe ya mbere, turafite umuvyeyi. bashikiriye abigishwa, babona ishengero rinini ribakikije hamwe n'abanditsi baharira nabo. Abo bashikiriye abigishwa ni bande? Bavuye hehe? Ni Yezu yarazaniye n'abigishwa batatu, Petero, Yakobo na Yohani. Bari bavuye hehe? Bari bavuye kuri wa musozi wa Tabor, hamwe Yezu yihindura, ivyambagwa vyiwe bikeraje bigaca ibibatsi. Musa na Eliya bakaza kuganira nabo, hanyuma ijwi rya Mana Data rigasamirana riti, uyu ni umwana wanje nkunda cane, nimumutega amatwi. Uyu ni umwana wanje nkunda cane, nimumutega amatwi. Uyo rero avuze ngo munzanire, n'uyo mwana Data asemereye ngo uyu ni umwana wanje nkunda cane. Avuye hehe? Avuye kuyo yasemereye, kuyo yatangaje icari. Mana Data kuri wa musozi wa Tabor yaratangaje icese akaranga ka Yezu, aramubwira abigishwa biwe Petero na Yakobo na Yohani. Ntibari bamuzi, ni Data yamubabwiye. Erega Data namubabwire niwamuzi kuko niwakomokako, kuko yari karavuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane. Numwe twemera Yezu Kristu umukama wacu, Mana iva ku Mana, muco uva ku muco, Mana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri, yabyawe na Data ata myaka iravugwa. Niwe Data tubwira, nta wundi yo mutubwira atari Data, kuko niwamuzi kanatsinda nta n'umwe amenya Mwana atari se. Murabyumva? Nta n'umwe amenya Mwana atari se. Yezu rero arazi icari, kandi icari akibwiwe na se. Uri umwana wanje nkunda cyane, uyu ni umwana wanje nkunda cyane. Iryo jambo Data yasemereye ngo uyu ni umwana wanje nkunda cyane, yarivugiye kuri Yezu kugira ngo abigishwa baryumve, ariko na Yezu yarakeneye kubyumva, nk'uko Data yarimuvugiye ko wa munsi yahaguye atisi mu ruzi rwa Yorodani ngo uri umwana wanje nkunda cyane, jewe uyu munsi nakwibyariye. Muri Luka ikigabane cya 3 akarongo ka 21 na 22, uri umwana wanje nkunda cyane, jewe uyu munsi nakwibyariye. Aho Data yarabivugiye kuri Yezu, abwira Yezu. Uyu munsi naho abivuze abwira abigishwa, uyu ni umwana wanje nkunda cyane, nimumutega amatwi. Data niwaduhishurira Yezu, niwatumenyesha Mwana, nta n'umwe amenya Mwana atari se. Nk'uko Yezu abivuga nawe ati byongeye nta umenya se atari Mwana. Ariko uyu munsi reka tubanze duhagarara kuri Data abwira Mwana kandi avuga Mwana. Muvukanye uri ngaha, urashaka kumenya Yezu? Urabishaka? Umubwirwa na se. Kubera ko umubwirwa na se? Kuko umwana wese amenya icari akibwiwe na se. Kuri karangamuntu kawe handitse kwiki?
ikintu cya mbere cyanditse ko usomye karangamuntu dusangamo ngo ikintu cya mbere bandika ni igiki ikintu cya mbere batangura ni izina sibyo izina muri izina handitse nde se kugira umenye icyo uri ubanza kumenya so kugira umenye icyo uri ubanza kumenya so none we uri iki wa mwigeme we wa musore we wa mugore we wa mugabo we nawe wa mwana uri umurundi cyangwa uri umunyekongo uri umurundi cyangwa uri umunyekongo uri umunyekongo uri umurundi uri umurundi kubera iki uri umurundi kubera iki byagenze gute kuba umurundi wewe uri umurundi kubera iki nuko wavukiye mu Burundi abavukiye mu Burundi basa n'abarundi ko mbona hari umuzungu aheruka kuvukira uno munsi muri kira n'umurundi uyu mwana w'umuzungu yaravukiye muri kira n'umurundi none n'uburyoba ngo umurundi ko avukiye mu Burundi naravukiye mu Burundi atarabarundi uri umurundi kubera iki none uko avukiye mu Burundi uko umuzungu avukiye mu Burundi si umurundi umunyekongo avukiye mu Burundi si umurundi umutanzaniya avukiye mu Burundi si umurundi uri umurundi kubera iki kubera so ari umurundi so ni waguha kuba umurundi ibyo gawamwa mwagurundi rero ikiguha kuba umurundi ni so iyo so aba umutanzaniya wowe uri umutanzaniya iyo so aba umubirigi wowe uri umubirigi iyo so aba umunyarwanda wowe uri umunyarwanda noneho so n'umurundi itetse muri umurundi ariko utari umurundi ngaha uri umutanzaniya kuko so n'umutanzaniya uri umunyekongo kuko so n'umunyekongo uri umunyarwanda kuko so n'umunyarwanda cyane uri umushinwa kuko so n'umushinwa nicyo gituma data ari we abwiye mwana icyari so ni waguha akaranga none wewe akaranga kawe nyako kukabwirwa na so uzomenya gute icyo uri utakibwiwe n'uwakubereye so jewe rero mbe ndabatera inkuru jewe ndafise umuvyeyi asumba data yitwa Barege Adriano kandi yarantaye kwisi arigira usinziro nako ndaziyo yaroye yaragiye none data ubu ni wandeze data ubu ni wambungabunga uwumbungabunga ninde iyo nizera ko data ariwe nzoguma negamiye mubumba nkiriho kina noneho data yamenye ko ndiho yaratetse mwabagore muri ngaha umugore asamye inda aca byumva abonanye n'agaca yikamaza ngo yampaye isuka ndayisamye ntaguke tumubona birashobokaga yemwe hari umugore wasamye inda agaca avuga ngo yampaye isuka ndayisamye hariho abana bavuze ngo yegome tuzora abanyegandukikira umugore amenya ko afise inda haheze iminsi sivyo none iyo minsi ni ingahe kuri bamwe ni indwi zibiri ku bazibaye abanyakizungu bashobora kuja muri ekogarafi ni indwi zibiri mugabo nko kuri jewe navukiye mu mbari mama tigeze aja muri ekogarafi yamenye ko yanibungenze ndi umusore w'amezi abiri
niho mama yamenya ko afise inda kuko yabonye atasubiye kuja iyo yahoraja. Ubona ko hari abakunda kwigira hariya hantu. Abonye haheze amezi abiri atagiye iyo yahoraja, yaciye amenya ko yasamye inda. Nari maze amezi abiri, akababwira data ngo erega Adriano ngo narasamye inda. Adriano nawe ngo ngo twasamye inda turafise umwana rero. Aca baremera baranyakira kuko akaje karemegwa. Muri ayo mezi abiri, imbere y'ayo mezi abiri, data ntiyarazi ko ndiho, mama ntiyarazi ko ndiho. Mama yari ifatira ingendo agasimba inzuzi, akikorera ibiti, akikorera ibyo agomba byose, atakwiyumvira umwana kuko ntiyarazi ko ndiho. Data ntiyarazi ko ndiho. Bamenye ko ndiho haheze amezi abiri. None imbere y'ayo mezi abiri hari ubucuti nayifitaniye na mama. Woshaka kugiranira ubucuti n'umuntu atazi ko uriho? Ewe ndakubaza, umuntu atazi ko uriho murafitaniye ubucuti? Umuntu atazi ko uriho murafitaniye ubucuti? Mugiranira ubucuti gute atazi ko uriho? Mama twagiraniye ubucuti amaze kumenya ko ndiho. Data twagiraniye ubucuti amaze kumenya ko ndiho. Ikiba kiba cyose ni bene wacu bagiye kumenya ko ndiho mbere cyarateze, babonye mama atanguye kuba umuntu abyibushye kuruta uko yahora. Muri icyo gihe cyose data atarazi ko ndiho, mama atarazi ko ndiho, uwambungabunga ni umwe Rudende, ni umwe avuga ati imbere y'uko usamwa mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi, utaranavuka ntakugenye ngo uzombere umuhanuzi. Uwambungabunga ni umwe avuga ngo umwe Izaya avugira aya majambo ngo umukama yavuze ati umukama yamvumereje nkiri mu nda ya data, yampamagaye nkiri mu nda ya mama, ntaranavuka yarampamagaye mu izina. Uyo yahamagaye Izaya mu izina, uyo yamenye Yeremiya imbere y'uko asamwa mu mbanyi ya nyina, niwe nanjye yaranzi imbere y'uko data amenya ko ndiho, niwe yaranzi imbere y'uko mama amenya ko ndiho. Uyu mubyeyi wanjye rero nanjye nyegera nizigirunara enye umukama wawe nyegera ururiza wenyegera umubyeyi wanje. Ndafise umubyeyi yanyibungenze, data ataranyiyumvira, mama ataranyibungenga. Umwe yavuga ngo ingo tureme umuntu tumwishushanye ase natwe, akanyiyumvira, akanyibungenga, akanyibaruka ntarasamwa mu nda ya mama. Uyo niwe mubyeyi wanje wa mbere. Ababyeyi banje barashobora kunyibagira, mbere byarashitse baranyibagira, ariko we wavuga ngo Yerusalemu yavuze iki, Siyoni yavuze ngo umukama yaranyihebye, umukama yaranyibagiye. Mbega hari uwo kwibagira uwo yibarutse? Hari uwutogirira impuhwe umwana afite ku bibero? Imana iti naho byoshika akakwibagira, jewe Imana yawe sinzoyikwibagira. Izaya 49:15 na 16 ni Imana ibivuga.
nguyu umubyeyi wanjye, ndafite umubyeyi, turafite umubyeyi yatwibungenze tutarabaho, tutarasamwa, yatumenye tutarasamwa, niwe atuvuga, niwe yabwiye abigishwa ngo uyu ni umwana wanjye nkunda cyane, niwe mbere yamuvugiye ko nguri umwana wanjye nkunda cyane, niwe amenyesha akaranga kanje, niwe kumenyesha akaranga kawe. Wa muntu we bimenye neza, nk'uko udashobora kumenya ko uri umurundi, umunyekongo, umunyarwanda, umunyatanzaniya utazi so, niko udashobora kumenya icuri n'iteka ufite utazi Imana Data. Utamenya Imana Data ntushobora kumenya icuri, ntushobora kumenya iteka ufite, ntushobora kumenya akaranga kawe, mbere nawe uriyobegwa. Kandi hariho abantu biyobewe, mw'abantu hariho abiyobegwa, akifata nk'umumarayika kandi ari umuntu asanzwe, cyangwa akifata nk'imbunuza kandi afite iteka. Harabiyita imbunuza kandi afite iteka, harabiyita umusiba kandi bafite iteka. Icuri iteka ufite n'akaranga kawe ubimenyeshwa n'Imana Data, umubyeyi wawe. Niwe yakuremye, akurema kwiremera, niwe yakwibungenza imbere y'ababyeyi bawe, niwe akuzi no mu izina, mbere n'izina ryawe niwe yaryoheje ababyeyi bawe, nk'uko yaryoheje se wa Yohani na nyina wa Yohani, akababwira ati azokwitwa Yohani. Yohani niryo zina ryiwe. Nta n'umwe amenya mwana atari se. Data aranzi, Mana Data aranzi. Muramaze kubona ko umwana mutoyi, akiri mutoyi cyane, akiri uruyoya atwenga. Muramaze kubibona? None ubwenge atwenzwa n'iki? Jewe nakunze numva bavuga ngo akanyoni karamutwengeje, nkabona inyoni ziguma ziguruka zibaca uruhande, nkarindira ko nabo batwenga ntabura. None niyo atwendwa n'inyoni, weho ko zirengana ntutwenge. Umwana mutoya araduka agatwenga akanyamuneza kakamurya kubera ubucuti afitaniye n'umubyeyi wiwe, mbere na nyina yamubyaye na se yamubyaye bakaraba bagasigwa kuko arafise uwundi mubyeyi amuzi, bazinanye, amutwenza, n'ababyeyi ntibamenye n'ikintu na kimwe. Mana Data, hajya umwana mubona mwenyura aba ariko aratwengeranira n'umubyeyi wiwe ariwe Mana Data. Turafise umubyeyi, wewe aho ugira ngo uri imfubyi rero ntugasubire kwiyumvira ko uri imfubyi. Urafise umubyeyi, ni Mana Data, Imana nzima kandi yamaho, yakwibungenze, yagushatse, yakuremye. Mbere iyo Mana yakuremye niyo yakugize ukuri, mbega uri umuhungu yagushatse uri umuhungu, uri umukobwa yagushatse uri umukobwa. Mbere ndibutse n'ibyabaye ngaha mu Ruziba kuri iyi paruwasi nyene ku muntu yavuka ngaha, kuko murabona n'ubu jewe ukunza Imana yashatse ko nsa gutya nyene, n'aka kazuru kanje niyo yagasyana. Ngaha mu Ruziba rero hari umuntu yavuka ngaha yitwa Jean Bergman Nterere. Uwo Jean Bergman Nterere yari musenyeri w'Imuyinga. Mu mwaka w'1900 rero na 1992 yari mu bategura ibwirizwa shingiro. Ishusho yiwe, ifoto yiwe rero yari ku kinyamakuru Ubumwe, yaratembera hose. Umunsi umwe ngaha mu Ruziba, abantu bo ngaha mu Ruziba aho yavuka baritegereza iyo shusho yiwe, bararaba, baratwenga, banezerewe cyane. Banezejwe n'iki? Banezerejwe nuko uyo mwana w'abahungu Imana yari yaramuvotoreye izuru,
imana yari yaramuvoje vrema ku byerekeye izuru imana ntiyari yaramuritse na gatoya. Abagabo rero bo ngaha kuri paruwasi kuko iyi sengero niwe yayibubakiye bamukunda gute rero baritegereza iyo foto yiwe ngo yo nariko wa mwepiskopi wacu we uri ku bihemezo yo ariko wa mwepiskopi wacu we uri ku bihemezo banezerewe bimwe by'ugupfa baravye ivyo bihemezo imana yamuhaye navyo byari byiza gutya. Nawe rero imana umuvyeyi wawe niyo yagushatse kandi yagushatse usa nayo ukusa ntiworaba ingene uri mwiza n'uwavye ivyo bihemezo cyangwa utwo duhemezo kuko umwe wese imana imugira neza ukigira amashurwe akaza atandukanye.